Turabaramukije bakunzi mwese mu kumadukurikira kumbonesha kure Heritage twongera tubaha ikaze muri ano makuru yaranze inondwi toraye turangije nayo akabagizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Abungere 19 n'abadiakoni 21 nibo batiwe mu ishengero rya Anglikani muri diocese ya Bujumbura. Kuri uyu w'Imana haraba isabukuru ngarukamwaka Festival Burundi Himbaza ku nshuro yayo ya kabiri. Ngizo ingingo nkuru zigiza no makuru mu mwanya nido. Noge kwa ikaze muri ano makuru. Abungere 19 n'abadiakoni 21 nibo batiwe mu ishengero rya Anglikani iri muri diocese ya Bujumbura. Kuri uwo musi nyene akaba ariho umwepiskopi Eraste Bigirimana yahimbaza imyaka 18 amaze ari muri iryo bango hamwe n'imyaka 10 amaze arongoye ishengero rya Anglikani akavuga ko ari umunezero uhambaye. Ni inkuru twateguriwe na Adeline Iradukunda. Ivyo birori vyatanguriye ku rugendo rw'abakozi b'Imana bo muri diocese ya Bujumbura bashigikiwe n'abakozi b'Imana bavuye mu diocese atandukanye agize igihugu cy'u Burundi hamwe no mu bihugu vya RDC, Rwanda, Kenya n'Ubwongereza. Mu ijambo rikuru ryavuzwe n'umwepiskopi Eraste Bigirimana arongoye diocese ya Bujumbura yavuze ko ari umunezero yongera asaba abakristo kugiranira amahoro kugira ngo ijambo ry'Imana rironke ikibanza gikwiye. Uyu munsi numunsi rero umunezero kado rero nagira ngo ndabasabe shengero ry'Imana mubandanye kugiranira amahoro n'abantu bose, mubandanye kubana amahoro kuko ahari uruhagarara, ahari induru, ahari ingorane nta terambere rihaba kandi ijambo ry'Imana ntironka ikibanza gikwiye. Musenyeri Bernard Ntaruturi yigishije ijambo ry'Imana yavuze ko umukozi w'Imana akwiye kumenyekana ahari hose kandi ko atawundi sebuja bafise atari Imana. Umukozi w'Imana akwiye kumenyekana ko ari umukozi w'Imana. Ntashushanye Paulo aronka akabivuga ati nimwishushanye n'ivy'iyisi ariko ahubwo mumenye gushaka kw'Imana, kumenya gushaka kwa sobuja kuko nta wundi sobuja ariho. Sobuja ni Imana. Pastor David Niyonzima ava mu ishengero ry'abagenzi akanarongora Leadership International University mu izina ry'abashitsi yarabakeje yongera avuga ko gukorana n'Imana ari iteka rikomeye. Izina ry'abashitsi nagomba kuvuga amajambo abiri gusa, amajambo afatiye gukenguruka no gukeza. Nyakubahwa turagukeje, Imana ikomeze kubana namwe kandi ikomeze kubashikana no mu bindi byinshi ku bwishoro cayo. Turakejeje kandi n'abamaze kwatirwa ibikorwa bidasanzwe nibikorwa n'ukuri bidasanzwe. Je mvuga nti Imana mu bushobozi bwayo hari ibintu yibuza gukora ikaba ibishobora mu ikavuga iti ntavyo nkora kugeza ndonse abo tubikorana. Ukwana rero n'Imana ni ivy'iteka ni ivy'icubahiro. Mwomenya ko diocese ya Bujumbura iriko iritegurira guhimbaza yubile y'imyaka 50 ikazohimbazwa mu mwaka umwe n'igice. Ndagushimire Adeline Iradukunda. Kuri uw'Imana harayihuguruwe ibikorwa by'isabukuru ngarukamwaka Festival Burundi Himbaza ku nshuro ya kabiri. Intumwa Apollinaire Habonimana yayitanguje akamenyesha ko iyo sabukuru ije gukomeza umutima wo guhimbaza Imana mu rurimi rw'ikirundi. Ni inkuru twateguriwe na Bonaventure Nick niyo mungere. Ibihe bishasha biraje Ibikorwa vy'iyo sabukuru vyuguriwe ku giteramo cabereye mu kibuga ca Hotel Source Dini mu gisagara ca Bujumbura. Mwijambo ryugurura icese igice ca kabiri c'iryo sabukuru, Apotre Apollinaire Habonimana yavuze ko Imana itihenze mu kutugira abarundi. Dufashe aka kanya kugira ngo tumenyeshe abarundi n'amakungu ko ibikorwa vy'isabukuru ngarukamwaka Burundi Himbaza bitangujwe icese uyu munsi ku nshuro yayo ya kabiri.
ni mwisange kugira ngo dusangire ibi bihe bidasanzwe aho tudugiriza hamwe ijwi rihimbaza twongera dushimira Imana ko yaduhaye igihugu ciza cy'u Burundi ikaduhezagiza n'ururimi rwiza rw'ikirundi. Fabrice Nzeyimana ari mu batanguranye n'iciyumviro cy'iryo sabukuru yavuze ko iyo sabukuru yiyumviriwe kugira ngo babandanye gushigikira guhimbaza Imana mu mashengero. Burundi Himbaza ni iciyumviro burya cyatanguye kera nticyatanguye umwaka uheze. Burundi Himbaza yatanguye ndibaza hafi mu 2013 hari igihe tugeze guhura turabaririmbyi batandukanye na Apotre turahurira hamwe turiyumvira ati niki kintu cokogwa kugira ngo dushigikire guhimbaza no gutazira mu mashengero. Ico gihe twarazungurutse mu mashengero dukora ibikorwa bitandukanye, ndibuka twahereje umunsi wa nyuma kuri King's Conference, ariko umwaka uheze niho novuga ngo twashoboye gutangura igikorwa nyezina ca Burundi Himbaza kizobananya kiba imyaka myinshi. Umwepiskopi Dieudonné Nahimana ari mu bitavye ico giteramo yavuze ko guhimbaza Imana mu muco kavukire bikwiye gushigikirwa kugira ngo ntihagire abarundi badashikirwa. Twaratevye cyane kwiyumvira yuko dushira uburyo bwo guhimbaza mu mudiho mu buryo bwo usanzwe bumvikana mu mico w'ikirundi sanzwe umuntu akunda cyane ivy'umuco w'ikirundi. Rero ugasanga iyo twe turakoresha umuco w'abanyamahanga hariho abarundi tudashikira kubera ko baba bafise mu vy'Imana yabaremanye mu muco Imana yabahaye muri kino gihugu badashobora kwiyumva mu buryo bwo gutazira. Rero ni ikintu nibaza ko abungere bose bakwiye gushigikira. Mwamenya ko iyo sabukuru mu myaka 5 yifuza kuzoba yigishije abarongora guhimbaza mu mashengero atandukanye bashika ku 300. Inyuma y'igiteramo cyo kuri Hotel Source du Nil akazokurikira inyigisho kubahimbaza hamwe n'ibiteramo bibiri bizobera kuri Lycée Scapers ku wa gatandatu no ku Imana w'indwi. Ndagushimire Bonaventure Nick niyo mungere. Ishiramwe Rukristo Compagnie de Deborah ryarateguye igikorane c'amasengesho n'ubutumwa bwiza ku magenekerezo ya 15 na 16 z'ukwezi kw'indwi umwaka wa 2023. Ico gikorane cyabereye ku kibuga c'umupira cyo mu Kinanira ya gatatu kikaba cari gifise intumbero yo gukangurira abarundi gusengera igihugu. Ni inkuru twateguriwe na Claver Nitonde. Kuri wa gatandatu igenekerezo rya 15 mu kakaro no mwaka harabaye igikorane c'amasengesho n'ubutumwa bwiza cyateguwe na Compagnie de Deborah mu gisagara ca Bujumbura mu Kinanira ya gatatu. Umwungere Deborah Mukamurenzi ava mu Rwanda ari nawe muvuga ubutumwa wo munsi yashimikiye ijambo ryanditswe muri Bibiliya igitabo ca Ezira igice c'icumi ku murongo wa 4 asigura ati iyo Imana ihagurutse kugura iguhe ivyawe ikuraho intambanyi ziri imbere yawe ikazigizayo. Yongera avuga ko igihugu c'u Burundi ari icumugisha atari icumuvumo. Ezira arababwira ngo mubyuke kubera ko ni ibyanyu. Isi igihagurutse ibintu ikabitondeka kugira ngo udatambuka, ariko iyi Imana iserutse ibyigizayo ugatambuka. Iyo ari ibyawe Imana ica inzira, uburemere bwaryo ntabwo bukanga Imana, ubunini bwaryo ntabwo bwitambika Imana. Iyo Imana yahagurutse kuguha ibyawe ibiterurana n'imbaraga nyinshi ikigizayo. Barundi niyagira amaboko y'abantu mugwamo. Igihugu cyanyu ni igihugu cy'umugisha, ntabwo ari igihugu cyo kugwamo, ni igihugu cyo gukiriramo. Ntabwo ari igihugu cy'umuvumo, ni igihugu cy'umugisha. Ntabwo ari igihugu kirumba, ni igihugu cyera. Haleluya! Imana itugirire neza. Ndifuza ko uyu mugoroba haracyari uruhande abanzi bawe batazi, haracyari uruhande Imana irukoreho. Nayo Esperance Nisengwe arongoye ishyirahamwe rya Compagnie de Deborah avuga ko intumbero y'ico gikorane ari ugukangurira abarundi kumenya ko igihugu gikeneye gusengerwa kuko umuhezagiro w'abagororotsi ushira igisagara hejuru. Intumbero y'ico gikorane iri mu gitabo ca Ezira muri Bibiliya yera, ni igice ca 10 umurongo wa 4. Haravuga ngo va hasi ubikore kuko ari ivyawe. Aho ngomba kugaruka ni hehe? Kwari gusenga. Twavuze ngo gikorane c'amasengesho
ngo n'ubutumwa bwiza twifuza gusenga rero kugira ngo dukangurire abarundi kumenya ko igihugu bagisengera kumenya ko taragucira imanza abaganza bashyizwe hejuru ngo ni naka ngo umutegetsi kanaka ngo niwavyishe niwavyononye tukamenya ko igihugu igomba gusengerwa kuko mu muheze agomba gushiga igisagara hejuru tukamenya ko tugomba gusabira amahoro Imana yatumye igisagara tubamwo cyangwa igihugu tubamwo kuko igihugu cyacu kibaye amahoro natwe tuba amahoro rero ntumbira ariye gusenga duhuye n'abavuye hirya no hino tuvuye mu mpome zinaho dusanzwe dusengera tuvuye mashengero atandukanye kuko bigira ubushobozi kuko twizeye umwami umwe twadufise mpemu yermwe turongora Imana iduhezagirane twese abitavye ico gikorane barashima ko bagize impinduka barabohoka bongera buzura umunezero icyo numva cyamfashije cyane mu kino gikorane kandi ndumva yuko nahezagiwe kandi ndumva yuko hariho ivyazutse mu buzima bwanje hari ivyo jewe nashobora kuba ndimwo mu buzima nkabona ntibigendeka neza kandi senga ariko simenye yuko hariho icyari cyarakoretse satani yari yarugaye mu buzima bwanje ariko kubwo igihe cy'Imana kigeze Imana irahaguruka ikahagurutsa abakozi b'Imana ikabarungika kugira ngo bagende kubwira ubwoko bwayo yuko hariho mu ijuru Imana izura ivyapfuye kandi hariho ivyizigiro mu gikorane nabonye abantu benshi bakizwa ijambo ry'Imana ryankoze ko guhinduka ivyanje vyabuhotse n'ibindi byinshi nabonye nyene Imana ikorera abantu byashyize no ku buzima bw'iwanje nyico nyenwa nk'impamba vraiment muri jewe hari ivyanje vyabohotse muri jewe nakiriye umunezero ngiye ndyohewe no kwijambo numvise muri kino gikorane nuko n'ibintu Imana yankoreye mu buzima bw'iwanje ukuntu numvise nahindutse ivyo nahora ndimwo ubu nahindutse vraiment numvise umutima we wanje nuzuye amahoro n'umunezero twamenyesha ko ishiramwe Compagnie de Debora rifise umuhamagaro wo gusengera igihugu kuvuga ubutumwa gushigikira hamwe n'iterambere turabashimiye mwebwe mwese mwaje kudukurikira ni ngaha dusozereye amakuru twabateguriye naho ubutaha